Nongeye kubaramutsa ndabaha ikaze mu kiganiro cacu cuno musi aho nongeye tugaruke ku mirongo y'urugamba. Uno musi abantu benshi bariko baratubaza situation ziri Bukavu narirya twaye tumaze imisi tubaha amakuru ariko arabera na cyane cyane mu y'imicungararo y'igisagara ca Bukavu. Ariko hari majambo menshi ariko aravugwa ku binyamakuru bigiye bitandukanye ndetse abantu benshi yabateye amakenga. Aha ibiriko biravugwa jewe sishoka ndabivuga nuko mfise wa musesanguzi kugira ngo atubwira ingene muri Bukavu vyifashe ndetse nano makuru bariko baravuga yuko umujenerali wa Kutumba yoba ari indani muri Bukavu aduhe umuco wacu aduhe umuco wabe bwana musesanguzi wacu ndibaza ibi bintu wavyumvise mugabo reka ntangure ndaguha ikaze ndanakuramutsa kugira ngo uduhido nido cyano makuru ari karavugwa. Amahoro cyane bwana journaliste ndaramukije cyane n'abari ko badukurikirana ku rubuga rwanyu B-Info ndabaha nanje ikaze muri kino kiganiro cacu. Nabonye ari n'ikiganiro abantu benshi baguma batubaza ati mbega ko mbyuka mutubwira ngo abawazarendo bamanyema baraje bashika Uvira ejo mwijoro none bimeze gute situation ibukavu. Nukuvuga tubazana ikiganiro cyo kubereka neza ingene Bukavu hameze, ingene abantu baho bameze, ingene umuyaga bariko barahema akakanya wariwo. Ariko imbere yuko tuganira muri situation iri Bukavu nashaka ndabasubiza inyuma ahantu twagaganiriye mu biganiro byacu tubabwira yuko hariho umujenerali bita Mutetezi yarasanzwe ayoboye kajya gace ko igihe yicwa abantu benshi baravuze amajambo menshi tandukanye yuko Mutetezi bamuhoye yuko yagambanye, abandi bakavuga yuko Mutetezi yasanzwe afitanye akabazo nujya mundi umujenerali yaraje ayoboye abawazarendo baje bava Manyema ndetse natwe iyo nkuru twagize ico tuyivuga ko ariko kandi hagumye harimwo ibinyegezwa byinshi. Abantu kandi rero bariko bari baza ati none ni kubera iki Bukavu bari barayitebeje mu gihe tubona yuko igihe bavuze ko bagomba bayifate bashoboye no gutanga amasaha 48 ariko aba RDF na M23 ntibashobore kugira revendication, ntibashobore kwerekana yuko ivyo abawazarendo bavuze bidashoboka. Iki rero ni kimwe mu bintu tugiye kurabira hamwe tugihuze n'iyi situation isanzwe iri muri Bukavu. Muri kano kanya tuvugana nuko nkuko wakivuze bona journaliste General William Yakutumba ari muri Bukavu indani. Nimutubaze ngo ari muri quartier iyihe cyangwa ngo bimeze gute ariko aya uyu mwanya tuvugana General William Yakutumba ari indani muri Bukavu. Musanzwe muzi yuko ari n'umuroberi kugira ngo rero umuroberi ushoye kumenya ahantu ari ni ibintu bigoye cyane. Ariko ku bantu mwashoye kubona ingene William Yakutumba ejo ku mugoroba yariko yinjira muri Bukavu, ndavuga ejo hari tariki 18 z'ukwezi kwa gatatu y'umwaka nyene ariko yinjira muri Bukavu hamwe na batayo imucungere umutekano. Mwarabonye yuko nawe umenga si umuroberi kuko ingabo ziwe zari zifise ibikoresho bya gisirikare novuga biri ku mwanya, biri ku rugero rushimishije. Sinzi nimba ari byo batse aba M23, sinzi nimba ari byo President Tshisekedi yoba yamuhaye kubera ko ariko abona ubwitanga afise, ariko ibikoresho General William Yakutumba bari bafise abamucungera umutekano nukuri ni nkoho zimwe zikomeye kuko harimo amametrayeri menshi cyane, harimo amaransi rokete menshi, hariho n'izindi nkojewe ntari bwigire mbona. Bivuze ko rero y'amasaha batanga noneho agiye gukwira, turinde turabe yuko hari igihe nuko babivuga ko imigwano iza kwanzika ku rugero rwo hejuru kuko ubundi bwo n'uyu mwanya tuvugana imigwano isanzwe iriko iraba. Ku makuru rero turiko turakura mu gisagara ca Bukavu nuko ku ruhande rumwe abawazarendo bari ku birometero 3 by'igisagara ca Bukavu. Kuvuga aha murumva ko deja bamaze kuba bari muri Bukavu. Tubibutse kandi yuko mu migwano yabaye itanguriye muri mikambi ya gisirikare Nyangezi
aho abawazarendo bashoboye kwifatira irya kambi baje kwivugana ingabo zitagira uko zingana z'aba M23 na RDF ndetse n'ibikoresho bya gisirikare byose byari hajya mu ikambi bakaba barashoboye kugenda babitwaye barabashorera gushika Nyantende ni ukuvuga na Nyantende bayiraranye mu minwe yabo aha tuyibutsa yuko na Nyantende iri ku birometero ndwi n'igisagara cha Bukavu urumva yuko abawazarendo bamaze gusugereza neza na neza igisagara cha Bukavu hariho imigwano yabaye ni ukuvuga wazarendo bamaze gufata Nyantende aba M23 na RDF barashatse kugira hopli baze kubaka Nyantende bukeye iyi nkuru ndazi katayo twize tuvuga ko haraguye abagwanyi batari bake ba RDF hamwe na M23 ku buryo imigwano yatangure Nyantende barabomora kabisa babashikana muri mu moso kuvuga iyi migwano ku makuru twaronse nuko hashoye kugwa ingabo 87 za RDF bari kumwe n'aba M23 abantu rero benshi bariko baratahura yuko ivyo abawazarendo bavuze birashoboka cyane kuko uyu mwanya tuko turavugana muri Bukavu hari ingabo nkeya cyane gose za M23 usibye ko nyinshi zaguye ku rugamba zapfuye izindi nazo zigatatanira mu mashamba atandukanye ariko muri Bukavu nta ngabo nyinshi zihari n'izindi novuga zari zisanzwe zifise ibirindo muri Bukavu baziduganye muri Nord Kivu bazika muri Nord Kivu kuja kugwana barabe yuko kijya kirombo kiva mu mabaya gaciro cy'Warikare bashobora kucigarurira ariko kubwa amahirwe make gushikana n'ubu ntaco barigarurira n'ubu tuvugana hariko harabera imigwano muri kajya karere nibaza ko ikituza kugaruka mu masaha ari imbere aha rero tubandanije rero na situation iri muri Bukavu nuko abenegihugu bubahirije ico abawazarendo babasabye nukuvuga uyu munsi muri Bukavu harakanye umenga ni ville morte nukuvuga yego abantu baratembera umwe ariko imirimo ibikorwa ntabwo byabaye nkuko byahora biba amaduka menshi arugaye abanyeshuri benshi ntibagiye ku mashuri ndetse n'abigisha benshi ntibatonze biboneke yuko babonye yuko abawazarendo bari serieux kuvyo bababwiye aha duca tugaruka rero ku ruhande rw'abawazarendo ubwabo nabo bamaze kubonekana mu buce bwinshi bwo mu gisagara cha Bukavu nukuvuga ubu tuvugana usibye bajya twavuze bari ku birometero 3 abandi ku birometero 7 abawazarendo mu gisagara cha Bukavu bamaze kubonekana kandi ku muvuduko mwinshi ariko ntibariko abariko barabonekana nta bigwanisho nta bikoresho bya gisirikare bafise binjiye nk'abasivile basanga abandi bari basanzwe bahaba ariko nibaza ko barindiriye isaha ko igera kugira ngo bace batora udukoresho twabo ahantu badusize hariho ayandi makuru turiko turaronka nibaza ko tuze kuyasesangura mu kanya twamara kuyatohoza twamaze kumenya yuko ayo makuru arayikuri kuko na makuru ariko arava muri Bukavu bwana musesanguzi reka ndagushimire kuri no nkuru utugejejeho nizere yuko n'izindi nkuru bandanya zitutoreza na cyane cyane yuko ngaho muri Bukavu amakuru aba ari menshi ibiriko biraba ari benshi ari bari byinshi reka ndonkereho nako cyo kugenda ndagusezere twongere duhuriye mu kindi kiganiro nyamba atakindi ufise wongerako cyo dusezera abantu bacu bora journaliste hariho byinshi no kongerako abantu ntabwo batahuye impamvu General William Yakutumba ari muri Bukavu ubwiwe kuko William Yakutumba ni nk'umugabisha w'ingabo nukuvuga niwe asanzwe ayoboye abawazarendo bose bo muri Kivu rero yarinze afata iya mbere kwishikira muri ku rubuga rw'intambara nuko hariho icabimutumye kuko uyu ni wa wundi nkamwe yogira ikibazo bakamurasa gapfa abawazarendo bohungabana rero kuba yigiriye confidence agashika ku rubuga hariho ikintu cyamutumye ashika ku rubuga ikintu cyamutumye ashika ku rubuga rw'intambara bona journaliste nico tugomba dusangize abantu nagiciye ko amarenga mu ntango ariko reka dushoboye gucagura abantu bagitahure uyu
General William Yakutumba asanzwe ari ingwanyi ikomeye cyane gose abantu baramuzi uyu n'umuntu ibitero byose yagendaga abavyo ari bitero biremereye cyane gose aha twababwira akaruro ko hafi cyane gose kiya gitero bagavye mikambi ayinyangezi kijya cyari kiyobowe ubwiwe na General William Yakutumba yashoboye gushika ku rubuga rw'intambara inyuma yuko aguma habwa amaraporo yuko Bukavu bisa nkaho ari gisagara kinini bidashoboka yuko bashobora kucigarurira aha duca tugaruka inyuma ku rupfu rwa General Mutetezi uyu Mutetezi niwe yarasanzwe ayoboye ama operation muri Wazalendo muri kajya karere hariho amakuru nani Yakutumba yahawe yuko uyu William nawe yari novuga ko yagambanye uyu Mutetezi ngo yarajya amafaranga nawe nyine ya leta y'u Rwanda gutyo bigatuma atama operation akorwa muri Bukavu ama operation yose yakorewe muri Bukavu uyu Mutetezi nta twigoro na tumwe yigeze ayashiramwo ku makuru twaronse nuko na ya mabombe yategwa nako hari amabombe yigeze kuba aho aba M23 bategwa akanama apana amwe yabera kuri Place de l'Unité hari indi nama bagize hama bashobora gutera ama grenade baranarasa bivuga yuko iki kintu bari bakibagisabye Mutetezi arabyanka bijya rero ngo byakozwe n'abawazarendo biregaye bavuze ati ntidushobora kwemera yuko tuguma turi muri buno buja kandi hariho inzira nyinshi zo gushobora kwikura muri ubwo buja niyo mpamvu rero General William Yakutumba yafashe ya mbere kugira ngo aje kuraba neza yuko amakuru yari kayaronka karaye ukuri ko muri Bukavu bidashoboka yuko bashobora kuhafata mu kanyisase amaze kuhagera manjanja William Yakutumba ibiro byiwe nivyo byaciye bisohora itangazo yuko mu masaha 48 aba M23 bashobora gukinjura bakava mu gisagara ca Bukavu kuko yari yamaze kubona yuko bishoboka ko ico gisagara bacisubiza mu kanyisase urabona yuko rero bona journaliste bavuga ngo kare mu menengwe nuko kano mu ntama twamye tuvuga yuko muri Wazalendo ari abantu bahagaze neza batagira ibiturire baharanira inyungu z'igihugu cyabo ariko urumva yuko nabo bari batanguye kumungwa nujya muswa ubatera kujya amafaranga y'umwansi kugira ngo bikunde bashobore kudandaza igihugu cyabo nibaza rero yuko hamwe n'inguvu z'abandi bawazarendo baje bava muri Manyema abashitse muri Uvira jo mwijoro uyu munsi bamaze kwegereza igisagara ca Uvira nako ca Bukavu ubu tuvugana bakaba ari ku kilometero 3 yuko atankeka amasaha 48 bihaye baza gutangura imigwano ikomeye yo gutuza uyu muhari wa M23 mu gisagara ca Bukavu ariko kandi twibutsa abantu badukurikirana yuko hasabwe ko imigwano ihagarara atakintu na kimwe gisabwe aba M23 na RDF basabwa ko atakandi gace na kamwe bashobora gusubira kwigarurira ariko siko biriko biragenda kuko kuva ico gisabo kihaba nimba atari tegeko nta musi numwe imigwano itabaye haba ibitero bigabwa n'aba RDF canke ibitero bigabwa n'abawazarendo byagumye bihaba reka rero turindire abadukurikiranye mubane natwe ndizera yuko mu kandi kanya kari imbere utaza kubashikiza amakuru ariko yibiko biraba muri Bukavu muri kano kanya. Asante sana mwavyumvise yuko tugiye kubashikiriza ayandi makuru na cyane cyane ari karaba ikibiriraho aha muri mu muji wa Bukavu ndetse no mu mishungararo yaho reka ndonge no kajya kugenda abasezere nonge ndabatumira mu bindi biganiro bye bye.